kuva ugize mariage nikihe cyahindutse mu bintu wari usanzwe ukora kuba waragize mariage abantu bavyita ko ari film iri kirategura we muri we wavyakira gute ubwa mbere nanje nari nzi ko ari filime ubwa mbere nari nzi ko ari filime kubera ko hari ikintu Imana igukorera ukavuga uti ni jewe canke ni filime mariage si ikintu gito. Hola my people, meze neza ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe bwakeye bivanye n'amasaha ko muraturabirako kw'izina nitwa norasqueNtare wa gatandatu Norasque solution man of God, I'm new creation, I'm son of God, niko bimeze, I'm unstoppable n'ibindi byinshi ndabiturakiye kwa muji wacu yagiye wa mutipa turyohera murana ko nagarutse narambitswe impeta hari hacigiye kirekire mvuga ati kumbure yarahevye akazi guys sije kumanika ibiganza abasoja nitumanika ibiganza kumanika ibiganza ni icyaha watanguje ikintu tegeza ugisozera ndacari handi nyene kumbure mushaka kuba mutagiye murambona ku platform ndi ndatanga amakuru n'ahandi ariko sikubwiye ko mungana uhevye jewe ukasije guheba muri tiko ndi umwe mu bantu bashobora kubaha amakuru neza kandi atohoje neza na kijana ariko kandi nagomba nshimire umuntu wari we wese hariho hose yagerageje kubona nanje mu bihe nari ndi mu by'imanza mu bihe birebire nari nciyemo hari haciye nka simu wabuge ntiko nutanga amakuru ndabitse kumage muramura ko yani ma platform ndafite platform yitwa Solution Couple naho ni mwarambonye hari yanye kuri Solution Couple mba ndi kumwe na madame maze mfise umugore mwiza murabizi mwese ubuzi bwa bwana rero hariya twariko tuvuga ibintu byo kubaka n'ingo n'ibiki ariko ngaha kuri Norasque niyo hazoze harace makuru menshi yo kubaryohera makuru muri nk'ibintu byinshi bya industry amakuru yo kubaka industry amakuru yo guteza imbere igihugu cyacu ibintu byinshi muzamubisanga kuri Norasque ariko nifuje kubakora surprise ndazi ko mufise ibibazo byinshi ati bro bimeze gute nini na nini ariko ndabasengera abantu b'abasore batararonka abagore umugore ni atari raba n'ubwanwa bwaramanuze ubusi ubwanwa bwaramaze guteremuka isura yamaze kugororoka kumbe umuntu ni atari umugore n'ikindi kintu ubu rero nsigaye njyama kari naho nizinga niko bimeze so amazina yawe kandi Norasque ari kino channel ndabasavye mbwira subscribe muri benshi sana hama tuduge hama ndabaha amakuru nyimba warigize kombona kuri TV online nikingiye mu maso ni ingohe urumva kubera ugize mariage tugira n'ingohe ndende ibintu byose bivyuhicari so nyimba warigize ko nkunda ku ma platform yose nigeze gukora ko nibuka ko nkitangura TV online natanguye ku ma platform menshi nakuze kuzitwa Kirezi nakuze kuzitwa Top News nakuze kuzitwa Press 1 TV nyinshi sana naho nakoze hose ukaba waragumye followinga sindakubwiye naho nuhave hagume ariko hano rero niho nzokwama imyaka yose so urashiye kugira iki kufyonda subscribe papa naho nuvyona ngo kabiri ugaca usubira ugakurako ariko kandi ndakuramukije baby uje umuntu amfatira ama image n'umwe arazwi abayitwa madame kirazira kuvuga umugore mu izina wewe baby bizu bebe na umugore wanje atwenga neza bazi no musi nafite aga surprise guys mu following ari umuntu nifuje kubaha kumbure kubera ko nsigaye mfise amabanga atari make amabanga y'urugo abangiye ingata nivyo je nzoba ndahari ariko hari n'imindi misi ntazoba ndahari ariko ndafise umuhungu wanje ngomba kuba presenter ndaza kumuha n'umwanya nawe nambaze sinovuga izina rye bataraza ariko reka ndamubereka so umana nanje nkuko nababwiye ndafise umuhungu mushasha umuhungu dusa nako yagusa je nimosheje ariko murabona n'umuhungu wanje apana wanje navyaye ariko n'uwanje mu mwuga asanzwe ari umwe mu bamenyesha makuru ndabazeneye kandanda sije kubazanira umuntu nzi katavyashoboye so niwe wuyu urahawe ikaze brother thank you so much yego bashe kwipresenta bakamenya izina ryawe hola my people nitwa Alfred ndabifuriza amahoro amahera amagara meza mu byanye no mu banyu reka ndabashimire cyane ko namunyakiriye on this channel yo yes muramwumbuye umuhungu naho ranivugishe surabokana amahera amagara
nitwa Alpha J, ndabifuriza amahoro, amahera, amagara meza mu banyi no mu byanyu. Yes, amahera n'amamoni n'amagara inoti, amahoro hamwe n'amagara meza. Wow, Kuko udafite amagara meza amafaranga ntaciye kumarira. Aba yitwa Alpha J. Amazina yose? Papa na mama banyise Jean Louis, ariko Alpha J byaje mu myuga igitandukanye. Alpha J. Alpha J niwe ndabazaniye ko mbure wakunze Norasque, ariko no umuhungu mu following na cyane ko ari kuri platform nyine Norasque Ntare 6 uzorusanga kamakuru. Uyu muhungu rero arakaze, ashoboye ibintu byinshi, ni n'umurapere burya, ni n'umurapere akaze. Nimba wankunze ngo gende umurapere warandenze mane woshaka kubaha akantu gato bakumva nyine ukaze akapera kuri habo iyo badufite bwino we ntaje bapfa kubaho uko nyine we ndazi kukaze. Nitwa Alpha canke J, ushaka unyite ibyo ushaka kuko n'amazina yiwanje ndakunda cyane, mumbabarire mudufollowing kandi sana. Merci beaucoup. Yo ni imana abantu batari bazi iza amakosa kwibereka bon je ko amara kuzi ndazi impano zawe nyinshi, ariko kandi uyu niwe muza muri kumwe abaha amakuru menshi ntigerabesha, ni nka kujya kwiwanje abaho amakuru ari ku mwanya kandi y'ukuri. Reka tumuhe kumbure umwanya imbere yuko je ndamubaza. Reka ndamumenya nawe banza mbaza kumbure afise ibintu mushaka ko yombaza namwe mwombaza, ndagaho umwanya. Merci beaucoup kukanya umpaye ko kukubaza. Ndazi bafite ibibazo byinshi bari bakeneye kumva bivuye kuri wewe. Ubona ko kuva ugize mariage tutarakubona kuri platform nimwe utanga emission. Ikibazo canje ca mbere kivuga ngo kuva ugize mariage nikihe cyahindutse mu bintu wari usanzwe ukora? Okay, ikibazo kiragoye. En fait, byahindutse mu byo nasanzwe nkora, nibaza ko ata byinshi byahindutse kubera ko ibyo nayo nkora ni bya bindi, ahubwo hiyongereye ikibindi kubera ko urabona ubuzima bwo mu gisagara ntiwoguma ukora akazi kamwe ngo ushobore kubeshaho umuryango, na cyane cyane murazi yuko umugore wanje asanzwe ari umugore atagase ba bagore urumva rero bisaba yuko ukubita imitwe hakurya no hakuno kugira ngo ushobore kuronka ico utahanye. Nibaza ko atacahindutse ahubwo hari ivyiyongereyeko. Nyene ivyo vyiyongereyeko rega nihinduka. Burya kirazira kuvuga ko kuri ubufu wa muhungu we sanze iriba baritovye ariko vyariyongereyeko kamera. Okay, mu mpano twari dusanzwe tuzi kuri wewe hariho gukina film, kurapa, kuririmba, usanzwe uri umuririmbyi, ariko turiko turakubona cyane muri filme kurusha mu ndirimbo. Niki kibitera? Icabitora ubwa mbere nagenda bivuga ku ma platform yose, nta mumenyesha makuru n'umwe ivyo nataragira bimbaza, ariko jewe burya filme ndayikora kandi wanashima iri mu bintu biriko kumbure navyo nibazana umusaruro kandi bariko barankundamo cyane, ariko siho nabona cyane je indoto zanje nazibona mu muziki, ariko bivanye ko narimba gospel hama nkaba nayimba muri rap. Muri ico gihe support yari ntoyi, support imaze kuba ntoyi, ndavuga nti reka ngende muri bintu bya TV online kugira nshobore kuronka aba followers benshi, abantu bamenye ari benshi, kugira kumbure nasohoye indirimbo izokurikirana n'abantu benshi. Niho kucanja muri ibi byose, nkaja mu by'amafilme, nkaja mu by'iki, nsanga birantwaye, ariko nibaza ko ata munsi umwe canke ibiri nsigaye batarumva indirimbo yanje bwite nagarutse mu muziki, kandi ubuho nagarutse mfise n'uwunshigikira, ndafise umudamu avuga ati we kora mushinga ntakora uzuza indoto zawe. Nibaze ko bagiye kumva indirimbo nyinshi kandi ziryoshe. Okay, aragarutse muri rap. Ikibazo canje gifise abantu benshi bagiye banakimbaza ko urabona uri umustar cyane, abantu bagiye babona turi kumwe barambaza ati mani bivyifashe gute. Ikibazo kivuga ngo
kuba waragize mariage abantu bavyita ko ari film iriko irategura we muri we wavyakira gute? Ubwa mbere nanje nari ari filme ubwa mbere nari ari filme kubera ko hari ikintu Imana igukorera ukavuga uti ni jewe canke ni film. Mariage si ikintu gito, ni ikintu kinini cyane, wanashima nico gituma ari abantu bacikira nabone bataba babishaka, ariko kandi haro n'abandi badashobora kubishikako n'ukuri n'ubuntu nagiriwe nta bujanje nakoresheje, nta mafaranga nari mfise, wanashima n'umudamu ntayari afise kugira ngo dushe gukora mariage nk'iyo twakoze, ariko twabonye Imana yigaragaza. Kubwanje nanje navuga ngo yari filme kubera ko je nabigira bito, nabigira nenze ko nzogira kamariage gasanzwe, nzogira ibintu bisanzwe bibayabaye hama bivemwe, ariko Imana igendera irugurira imiryango nanje ntaye niteze. Bihera mvuga nti wow ni filme, hari ibintu biba nakavuga ati okay nico kirabaye niki kirabaye ukaguma nawe uri muri film. Sino kuba bavuga ko ari filme byari bitahuritse kubera ko Fanny Lavine niwe tubana niwe twagiranye iyo mariage, byasa nkuko menga arazwi cyane konsomvya, kandi byari ivyo yarafise na platform nini, bivanye nuko je bari banzi babona menga Fanny Lavine sino mushira mu rugo, ariko rero urumva umuhungu ntigera bamutoyi meme mu buryo meme no muri system ibintu byose umuhungu yamara ari umuhungu, nico gituma tubana wanashima ari no mu nzu ameze neza gwe neza. Ikibazo cyanyuma kuva aho ugiriye mariage uno munsi ndiko ndaguma cyane kuri mariage kuko nibwo buzima umazemo igihe, yego baze n'amahoro kitari kinini ariko kandi abantu bifuza kubimenya. Nikihe kintu wabonye wewe kigoye wahanura umusore ariko arakuraba canke inkumi ati iki kintu rakigendamwo bukebuke? Icyo numva no bahanura kirazira kugira mariage kubera ko kanaka yagize sha ugwa hasi, kubera ko utagira ubuntu nk'ubwo nagiriwe ngo kubera ko wabonye Norasque yabishoboye, kumbure waruzi mwari mukorana, kumbure mu isoko twaduhahurira dutangiye gutereka mpaka mvuze n'ivyo nkora, hama ugaca uvuga uti Norasque dazi umutahe wiwe nawe yakoze mariage, ugaca ushaka nawe vyisukemo, usanga watese wate ciza nuko wosenga Imana hama Imana ikavugana nawe ikakugurira imiryango. Nimba yarabikoreye Fanny Lavine, kubera ikito bikorera Anita, kubera ikito bikorera Diane, kubera ikito bikorera Belize, nawe woronka umugabo ariko apana guhuruduka, apana kwigana, kubera ko ubonekana naka yabikoze. Okay, akajambo kamwe wabwira abantu biteze indirimbo yawe ugiye ku dropping? Yo indirimbo rero si bwa bwana festival. Ngoma nkora indirimbo ntigeze nkora mu buzima, indirimbo nayo mfise nk'indoto ko nzokora igihe kimwe. Ni R&B ko twari tukumenyera muri hub shaje nababwiye ko yari surprise, ariko antukira iraryoshe. Nabaza ko no munsi canke ejo bazoyumva. Izozana n'amasanamu canke izoza ari yoje mutegeza kumbona muboneka meme ngene nahindutse, rego ngani muri ko muramura neza ko ari mu biganiro, hariho n'impuzu ntambaye nzotegeza kwambara muri video, ariko izo biryoshe. Stay tuned, izo bitesa sana. Baki na sisi izoca kuri channel iyi babe baragira subscribe fast. Ni je nabaze yuko bogera ama subscribe ku ma channel yanje yose, ndafise channel yitwa Fanny Lavine official, yasanzwe baca ama filme, nibaza ko yoboshobora kuba barayikanda ariko araca ko na film itesa sana yitwa urugo, kwane ko araba film yitwa urugo, naho bisa bisaniye ndabisubiyemwo n'ivyerekeye urugo rwanje na Fanny Lavine, naho bisa bisaniye urugo, ni story itandukanye cyane n'ivyayo. Murabona ko Fanny Lavine ni ari n'umukozi wo mu nzu, Fanny Lavine kuva ubuzima yabwatangura sinatse yigeze ku umukozi wo mu nzu, naho yageraga baho nawe n'ubuzima bugoye, ariko kandi abakozi bo mu nzu ndanabakunda sana aho bari hose. Big up sana, nibo batuma dufungura ku mwanya, nibo batuma ibintu byose bigenda fresh. Je munagaye umukozi wo mu nzu banumva no musanga hari nka mutwika makofi, niko kazi natangiye gukora amanutse Bujumbura. Umukozi wo mu nzu je mu guteka ndarenze man. Nivyo, ariko kandi bogera bo following kuri Solution Couple, hariho YouTube channel yitwa Solution Couple, mu following naho muzora muhasanga ibiganiro ariko vyovyo n'ivy'urukundo canke ibindi, ariko bifatanye n'imibereho y'umugabo n'umugore, guhanura. Musanze mubizi ko dusanze Imana yaraduheze impanuro nyinshi, tuzoba dutumira n'abandi batumire, ariko kandi ngaha kuri Norasque muzora muhasanga indirimbo, muhasange n'ibiganiro, muzora muhasanga na Alpha J. Mugira amahoro, amagara n'amahera. Nzoma muhasanga n'abandi bantu benshi batumire, ibintu byose byo muri industry ya film nzora mubisanga ngaha. Guys,
hagiye gusha hagiye hagiye kwaka kwaka umuriro. So nibaza ko ari ivyo. Nibaza ko ibibazo vyanje ari ivyo. Nimba nawe ufite ibyo mbaza. Ni ikihe kintu cyagutumye uza gukora kuri channel? First of all, ndakunda kumenyesha amakuru. Hanyuma wewe uri umwe mu ba idol Jeffy. Sinzi ko wowe uvyibuka, peut-être sinzi kuvyibuka gusa jewe reka ndabikwibutsa. Kera ukigira ibintu vy'ama behind scene y'amasinema iki je naragukurikirana sana nyine nkashaka gukora muri iyo system yawe gusa ntibyanyorohereje. Alors ubu unye mbona ushobora kuronka iyo opportunity yo kuza gukorera hanyene kuri wa muntu nyene narabirako umva iyo opportunity sinoyitaka. Wow. C'est pourquoi. Karibu cyane birageshe kumva yuko ufise umuntu afigana kandi aryohererwa ibikorwa byawe. Dusanzwe tunasa kandi courage imbere ni heza. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguheza gizi zokora byose bizogira umugisha. Say amen. Amen. Ciao ciao, thank you. Inyuma ya kamera mbega ni Fanny Lavine. Fanny Lavine. Mama Lao. Mama Lao, yep.